amaze kubona akumva amaze kuba agomba kubaka akabona uwuje kumucagura aramubwira ati okay nurindire nzoguha inyishu ni waburu wanje ariko abiki gihe baracagura muhungu kuri social media nabo barahwera ati barahwera kandi pastori ntabo bashaka ifi abagira bose barahwera kabisa kandi bose baja mu muriro nico gituma mu kubakiza erega ko mufata si kibazo ikibazo kiriko kirondera wewe uri kuranyumva ikibazo ntikiri kurondera uje yamaze gufatwa kuko we yamaze gufatwa kandi ntafashwe ujya mwanya nyene we yarafashwe ariko ikibazo kiri kurondera wewe utarafatwa uno munsi hariho umuntu ariko aravuga ati je mu rugo ndabona vyanse pe nihanganye nagerageje nagize bivanye n'imvo zitandukanye umuntu yoshobora kuza kukubwira none uwo muntu akavuga ati jewe nahisemo ko no kwiviraho nkaraba hande hantu mba ndaba uwo muntu nkamuha amahoro ico kintu ni ciza hari umuntu wogihanura nimba wo kimuhanura yoza kuvaho muri urwo rugo byageze ku rwego rumeze gute wavyumvise ibibazo byose bibiri twagiye ahubwo menya ngo wewe wa mugore umufashe wewe urakomeye wewe wa mugabo umufashe ahubwo menya ngo kumbu uyu muntu yaraboswe nokora ikireka nturiye bya bindi nyene nokora iki kugira nanze simfatwe erega jewe sije nkubwira ngo uveho urumva ariko ndakubwira nti wewe wumva ijwi ryo mu mutima rikubwira iki rimbwira nyene ko novaho nico gituma natekeye mambege yanje yose ngo magende ariko ni wagenda niho hari umuti wabonye ari wo muti nshobora ko ari wo muti n'ugende none maze kuronka umuti ariko uwo muti wewe ntuwemera oya none si wewe ubu ico jewe ntakora ntibiba none si mwe nakubwiye biba byabaye kuva biraba kera mugabo bigashika igihe mugaze si nkubwira ngo soho kugende kuko ubwo bushobozi jewe ntabwo mba mfise wowe ubwira umuntu ati vumiriya ni wewe ububona uburemere bw'isi paseri wanje aratinya kuvuga ukuri kabisa ikindi gikunda konona ingo abantu bavuze ikintu cyitwa kutizerana sibyo burya biroroha kubana n'umuntu atakwizeye okay ngaruka hahandi nyene ko bakijejwe noneho leta ikatisi kavuga ati rero wewe wa mugabo we uriko urabangamira abana igikwiriye tuzakuvana impande y'abana y'ahantu hari abana sibyo mugabo hakabaho hari option zibiri bakabwira umugore bati rero wa mugore twe tuvane abana ugumane n'uwo mugabo wawe kugira ngo abana babe safe bagire umutekano sibyo canke tuvane abana yo wa mugore usigane n'uwo mugabo sibyo pastor uwo mugore ni wafise guhitamo uwo muhanura ko yohitamo iki agumana abana canke agumane n'umugabo wiwe oya mu bisanzwe ndi kuvuga ku ruhande rw'iwawe uwo mugore muhanura Yes, reka nongere ndabatashe ndabasuhuze ndabipfurije kugira ibihe byiza. Turi kuri The Story Room TV, jewe ndi Felix, ni jewe turi kumwe kuri uno munsi. Twaye tumaze igihe tutari mu biganiro cyane n'uyu mukozi w'Imana mubona ari imbere yanyu. Ariko twagarutse twongere tumuganirize, yaratuganirije mu minsi irangiye. Akunda kuganira cyane kubijanye n'urugo. Rero twagarutse turabashimiye kuba mwafyonze kugira ngo mwumvirize kino kiganiro kandi mucumbirize kuva ku ntango gushika ku mwisho. Harimo amajambo menshi y'ubwenge muza kuvanamwo. The Story Room TV mukore subscribe abatarayikora kugira ngo ibiganiro byinshi dukora bindi byiza
mukomeze kwama mubironka uko tubishize online ku rubuga rwacu. Kuno mugoroba rero uyu ari imbere yacu, imbere yanyu n'umukozi w'Imana Pasteur Norma. Turakora mu kije. Nanze ndabaramukije. Hano mu rugo muri sawa. Turashima Imana. Nakabeho karahari turashima Imana. Turashimye ko mwatwakiriye ariko kandi natwe turabakiriye hano kuri televiziyo yacu The Story Room TV. Nuko rero Pastor, tugomba dukomeze tuganire dukomereza kuri bya bindi twariko tuganira bijanye n'urugo. Ariko imbere yuko dutera tuja imbere, nashaka ndagusabe ubanze dusengere mu majambo make hanyuma dukomeze kazi. Natwe tutarasenga reka tubanze tubahe kaze. Turishimye kubabona wa akandi. Haheze iminsi. Yego. Ariko turashima ko Imana yabonye ko uyu munsi mukwiriye kugaruka hano. Reka dusenga Imana. Yego. Mu izina rya Yesu Kristo dusubiye kuguha kaze kandi turasabye kugira ngo ubushobozi bwawe bwururuke kuri uyu munsi, kuri aya masaha n'isegonde n'iyi tariki, kugira ngo ntaba ari twebwe ariko izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dushobora kuganira iki kiganiro tukabona ko umenga ntaho gishobora kuzoshyica abantu, ariko kuko wewe ari we ufise intumbero idasanzwe y'iki kiganiro, turasabye kugira ngo bari we ushobora guhereza ubushobozi bw'uzocumva, muhemu wawe azogendagende mu muntu wari we wese azokiraba n'uzocumva, kugira ngo gishobore kumwigisha kandi kimuhindurira ubuzima, ave mu bibazo yarimwo ashobore kubandanya kugeza azokubone, cyane cyane ko iki kiganiro ari kijanye n'abariko bari muri uru rugendo turiko tugenda mu ijuru. Muhemu wawe akomeze kubana n'uwazocumva wese, natwe turi hano mu izina ryawe ryera. Amen. Amen, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana ku isengesho. Pastor, wowe dukunda kuganira ku bintu bijanye n'urugo. Kandi sinzi undi yavuze ngo iyo muri ko muravuga urugo ni byiza ngo muvuge urugo rwiza. Kuko hari hingo ari ingo gusa ziraho mugabo atari ingo nziza. Sibyo ga Pastor? Mwaratubwiye byinshi kubijanye n'ingene umuntu yo kwitegura kuva kiri umwana muto kugira ngo ashobore kuba yogira urugo rwiza. Ibiganiro twaganiriye uno munsi sindagutebya cyane, sindagutinza cyane, ariko bimwe mu byo twavuganye hariho abantu bamwe bagiye batanga comment, bagiye bagira ico bivuga ko hari abatwumva turiko turakora ibiganiro nk'uko bari inyuma ya kamera canke behind the scene, nabo bakumva bati kiya kintu naho mwakivuze uku hajya hano sinahatahuye. Hari ikibazo kimwe rero caje kivuga giti Pastor, yego nivyo turifuza kuba twogira ingo nziza twese, kuko sinizera ko hari umuntu yinjira mu rugo avuga ngo urugo rwanje ruzoba rubi. Umwe wese yinjira mu rugo afise expectation, urumva yuko ibintu bizomera neza, ariko umuntu yamara gushikayo ibintu bikamera nabi. Umwe yarabajije ikibazo aravuga ati ingo z'uno munsi hariho ukukusanga amareta yaragiye agaha abagore ijambo, abagore kabonekana ko bafite ijambo atari nka kera mwabakandamiza. Rero muri ico gihe bagaca bisanga bariko bararengera, ugasanga bagiye bakinjirira n'uburenganzira bw'abagabo, kandi ugasanga namwe b'abapasteri mu mashengero ntaco mubivugako. Namwe umenga mwamaze kuja muri iyo ntumbero nyene yayo mareta nayo mashirahamwe avugira abagore yuko umenga basa abagore nibaje hejuru, ugasanga abapasteri ngo ntibabyigisha neza mu mashengero. Sinzi uwo muntu cyo wo mwishura. Mu bisanzwe ntarishura ico kibazo. Nagomba kubaza, wavuze ko tuza kugenda nagomba kukubaza ko tuza kwishura mu ruhande rw'abantu abari bo bose, baba bakijijwe n'abadakijijwe, canke ko tugenda mu ruhande rw'abakijijwe. Turashobora kwisunga cyane mu bakijijwe, ariko n'abadakijijwe nabo ni ntama n'abakozi b'Imana, ishobora kubahindura abakozi b'Imana. Tubalansinge hose mbwa dufate cyane ku bantu bakijijwe. Okay, asubira rero ubaze ki? Abantu ro bakijijwe ngo abapasteri namwe mwaramaze kugenda mwinjira muri amareta yavuga, amashirahamwe avugira abagore yavuga,
usanga baragiye bagafata abagore bakabashira hejuru ku gasongero ugasanga n'abakozi b'Imana bamwe bamwe bariko baja muri iyo ntumbero nyene yo gushigikira abagore bakabashira ku gasongero ugasanga abagabo nabo bamanuwe hasi. Mu bisanzwe ikintu cya mbere cyo ukwiriye kumenya ni kumenya ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu gihe cy'iherezo hazoza ibintu bikomeye cyane. Muri ivyo bintu bikomeye bimwe muri ivyo ni ibihe nuko hazoba abitwa ngo nabakozi kandi atarabakozi. Ico ni ikintu abantu bakwiriye kumenya. Aho ikindi kibazo iyindi ngorane ihari cyo bituma navuze ngo tuza kwibanda mu bakizijwe canke bimera gute, ariko numvise ko cyane cyane two kwibanda mu bantu bakizijwe kuko iyo umuntu adakizijwe wewe udakizijwe bikora ibyo wishakiye ukora ibyo ugomba urumva nico gituma iyo ni yindi topic ariko iyo abantu bakizijwe tuba dufise ibitugenga ikintu kitugenga ubwa mbere no kwakira Yesu nk'umukiza wawe iyo niyo ntuze niyo ya mbere ibaho umaze kumwakira rero ucumenya ico Bibiliya yivuga ku mugabo n'umugore uri kuranyumva cyane bica vyoroha nta yindi nduru iza kwirigwiraba kuko uravye amareta nivyo ariho yasijweho n'Imana kugira ngo abantu baronke barabe ko boyumvikana ariko leta iratandukanye n'ivy'Imana tandukanye n'ishengero iratandukanye kabisa nta naho bihuriye nico gituma umaze gukizwa waba umugabo umaze gukizwa waba uri umugore utegerezwa kumenya nibihe umugabo akora nibihe umugore akora kandi bitabujijwe gufashanya ico si kibazo ariko ikibazo nuko mbega urwo rugo nubwo abantu bakizijwe ico nico kibazo aho kiri kuko nk'abantu bakizijwe ntituraba ivyo leta itubwira nubwo Bibiliya ivuga ngo urumva Bibiliya twubaha abaganza ariko igasubira ikavuga ngo twubaha abaganza ku vyo kuri kandi tutagwanye nabo ariko uraraba ati none umugore tuvuge nishire mu ruhande rw'umugore leta irambwira ikintu gitandukanye n'iki jambo ry'Imana rivuga ku mugabo wanje urumva nkaca nkurikije ico leta imbwiye bigaruka kubona ko ntakizijwe nico gituma leta n'ugukizwa n'ivy'abakristo bitandukanye cyane nico gituma Yesu bamaze kumuzanira irya ntuze kirya kingorongoro cyangwa ibyo gutanga ikori yavuze ngo ivy'Imana mu bihe Imana ibya Kaisari mu bihe Kaisari bisobanurwa ko mu ruhande rw'ivy'Imana kunda Imana nk'uko igutegeka urumva mu ruhande rwa leta ibyo iri kugutegeka raba ko ari biza kukugumiza mu gakiza ni wasanga ari bikugumiza mu gakiza ico si kibazo ariko usanze ari bigukura mu gakiza ntugire gute ntushobore kuvyemera nico gituma birivuga ngo mwubaha abaganza kuki ku by'ukuri urumva ku by'ukuri kuko hazogera igihe n'umuntu apfe kubera iki yanse kumvira uganza bivanye nico kintu kizoba kibaye mu nyishu rero nziza nuko hariho abitwa ngo nabakozi b'Imana muga badakizizwe mbayeho rero nitwa ngo ndumukozi w'Imana ntakizizwe urumva nzoca mba nko mu ruhande rwa leta usanga ivyo ndiko nigisha usanga ivyo ndiko nkora biratandukanye ariko ari ivyo bakizizwe iyo maze gukizwa ucumenya ati ivyo umugabo ni ibi umugore ni ibi ibisigaye burugo mukagubaka kandi rukaba amahoro nyishu yitwa ko iciye bugufi numva no kwishura. Okay pastor tuvugana ukuri mu rusengero ni twavuga ko ari nko mu bitaro turinjirayo dufise ibibazo tukavugwa kugira ngo dukire kandi kuvugwa hari umuntu avugwa bigatwara igihe ikaba process na Yesu yarabivuze ati zo mpere ntizikugwaho no gusenga gusa no gusenga no kwisonzesha none uno munsi tugiye muri make umugabo
uburenganzira bwiwe bushika hehe, umugore uburenganzira bwiwe bushika hehe. Urabona nk'ubu uzi ko hari n'abagabo hari umugabo n'umugore bashobora kuva muri Afrika bagashika hano bikanka ko bahuza, kuko usanga uraza ngo muri Afrika kusanga bo ibintu byabo bimeze neza kweri, barubahwa ibintu byose nyene, usanga uri boss ushikanye, usanga ibintu byose ari boss kabisa, n'ubu boss bwawe bugaragara. Ariko bashika hanze no bihugu biteye imbere bagatangura kukubwira ngo urumva ngo inzu ngo dufashanye kuyikoropa, urumva ugasanga hari n'abantu usanga no mu guteka ngo barahanitsamu yo kuja guteka ibintu nk'ibyo. Ntitwemera yuko hari igihe bishobora gushika ugasanga abantu bariko baracanamwo, kuko usanga umwe wese atamenye uburenganzira bwiwe aho bwogenda naho bwogarukira. Mu bisanzwe inyishu natanze yo gukizwa irimo inyishu zose, kuko iyo ukizizwe kwanza umenya gukunda. Uriko uranyumva? Kuko Bibiliya dutegeka gukunda abagore abo n'abagabo, aho gukunda abagore. Urumva? Kumukunda rero aho ni mu buryo ubwa mbere tuvuge, reka mvuge kumukunda tufatiye kuri ibi byo gukoropa n'ibyo guteka. Muri Afrika biroroha cyane, byaroroha cyane tukiri mu bihugu byo muri Afrika. Umugore wasanga sinzi iyo bakuye iryo tegeko twakuze dusanga ari ruko rimeze gute, bivuga ngo umugore akaguma muhira, umugabo akaba wagenda kurera umugore, akakurondera urugo, umugabo akagenda kuronderera urugo. Ariko ico kintu nta hantu na hamwe n'ubu sindamenye iyo bagikuye. Uri kuranyumva? Muri Bibiliya ntikiriyo, sinzi iyo caja. Gisobanurwa iki? Umugore yaguma ngaho mu rugo, cyo bamwita umujezwa nzu, kubera abana, kumbure akazi kiwe karako kuraba abana kugira gute, that is okay. Kandi bana muri irya mico yacu baranabyarana cyane, buri myaka ibaye imyaka myinshi, yaba imyaka 2 akaba afise umwana. Abana bikuye kuko bararaba ati none umugore niyakora ninda araba abana bigenda gute. Birumvikana ko ako ari gice cyuko byari bimeze. Ariko tumaze gushika mu bihugu, ibi bihugu bisaba ko mukora mwese. Ibi bihugu ariko ubu no muri Afrika ubuzima bwaragoye, bakora bose. Muri ibi bihugu sibo batubwira ngo n'umugore akore. Ivyo systeme yonyene gusa. Urumva? Sibo bavuze bati mpaka n'umugore arakora. Wewe gusa uravye ubuzima ni wowe ubona uti umugabo wenyene ntiyo bishobora. Mwumvise bivanye na systeme wavuze. Hanyuma akaca akora iki? Akaca agenda agakora. Uri kuranyumva? Mugakora mwese. Mukaca mukora mwese. None mumaze gukora mwese, ngomba kabisa uzoyumva iki kiganiro, azotekereze yiyumvire. Yiriwe gukora, wewe uwo munsi ntiwagiye, uri kuranyumva? Wewe wiriwe urazunguruka mu masiti winyongera umuti ugenda kwitemberera ugira gute, urumva we ntiwakoze, we niwe yaje yarushe. Tashikira mu gikoni akacaza, akaba ari we ashika akoropa, akaba ari waza akoza abana, akaba ari waza akacateka. Twavuze gukizwa, hakabura n'ijwi, tuvugisha ukuri, hakabura n'akajwi, tubanze tureke ivyo by'umugabo n'umugore gutegeka canke kugira gute. Hakabura n'ijwi rikubwira ngo uyu n'umugore wawe n'umufasha wawe, wewe wiriwe utari ku kazi, niwe yiriwe arakora, raba yashitse yarushe, urabona ibikorwa by'ingene bimeze, ukaza ngaho ukacuvuga ati kubera iki kutagikoze. Hanyuma urindi ukacuhaguruka mu rusengero ukavuga ngo umugore wanje arangoye. Ukaca ugenda imbere y'Imana ugasenga ukavuga ngo jewe kabisa umugore arangoye.
kurumva imico yacu sibyo twamenyereye naco gituma uzosanga n'abagabo benshi mbere tutazi no guteka kuko si iby'iwacu imico n'agakiza biratandukanye uriko uranyuma nico gituma muri genero mu byo nagombye kuvuga nagombye kuvuga ko iyo ukijijwe niho ukunda ubwo rukundo rero rukwereka iki rurakubwira ko arushe uriko uranyumva ubwo rukundo rurakubwira ko arushe ni byiza ibyo ushoboye wobikora ikindi cyo ni cyambere ikindi kigira kabiri nukumenya ko urugo ntabwo bibiri yitubwira ngo umugore yaje nk'umukozi n'umufasha mwese mwaje kugira ngo numwe bibiri tubwira numufasha bibiri tubwira ko ari umufasha kubera iki nukubanza gutahura kubera iki bibiri tubwira ko ari umufasha nuko yavuye mu rubavu rwacu wumvise igihe mwarimu yigishije ngo umuntu n'umugabo wumvise umuntu ni ryo gufa rikuru umugore nanje naciye nshira ko ari umusokoro ati umugore n'umusokoro bivanye nuko mwari muyigisha yavuze ko umugabo niwe muntu ni ryo gufa ryitwa ko ukomeye urumva nico gituma ibintu rero byose bivanye nuko kumenya uburiwo mu mana n'umugore byose murabifashanya aho ndi kukubwije ukuri kandi umugore atiriwe aravuga ngo nze gusanga watetse atiriwe aravuga ngo nze gusanga wakorofye wowe nyine ukabibona ko bikwiriye ukabibona pe tubwizije ukuri ukumva ijwi rikubwira ngo kuno munsi utakoze akaba ari we yiriwe ku kazi ibyo ushoboye bikora ako kantu nyene wari uvuze ngo umugore n'umufasha hari undi mukozi w'Imana yaciye avuga ngo umuntu agufasha ibyo wari usanzwe uzi ibyo wari usanzwe ushoboye wowe ugakora hanyuma nabo akaza kunganira nico gituma ibyo bintu nivyo muyandi yo kuganira gusa bisaza mugabo abantu ntibabifate tugarutse tugiye mu nsobanuro y'umufasha umuntu agufasha ugomba udenduke mu yandi majambo wari kubikora byose uriko mugabo ivyo ndiko mvuga gusa kugira abantu ariko hari abandi bacha babifata uko nyene kwiryo jambo ariko rivuga urumva ugombye kuvuga ngo tuganire gusa bisanzwe atari ivyo abantu bofata ngo bajana ama comment ugufasha ufasha umuntu ni nka kujya umudugu uragupfanye uhora ubona abantu bacaza kugufasha gusunika bakacabaza kugufasha gusunika kugira uvane mu ibarabara kugira ukure mu ibarabara nico bisobanura ariko gufasha n'umuntu nyene muba muri umwe hanyuma wewe nyene mukuzuzanya mukamenya urugo nk'akarorero sindi umupasitori kuwa kangahe yari ku kazi jewe mba nakoze nshikana saa sita ndaza numva muri jewe hari kutwomba dushika tungahe ngaho numva ko nkwiriye kuvyoza ndavyoza ndabitunganya ndabishira haje ndahagira neza nagize nsohoke azanana n'umushiki uriko uranyumva ntibari kuvuga ngo kwa mama pastori bavuga ngo kwa pastori uriko uranyumva ndakumva cyane iyo umaze kumenya iyo urukundo rero bibiri yivuga nukumenya ko uwo muri kumwe ubwa mbere ni ishugwe ryawe ishugwe iyo utarigiriye neza ngo rigume rikayangana riraza kononekara mu nyumuze kurondera irindi umugore niwe shugwe umugabo nawe si ishugwe urumva ishugwe n'umugore canke n'umugabo nange arashobora kubishugwe bose barabishugwe ariko ico ngombye kuvuga ko iyo ureca ava ku kazi we utagiye ku kazi akaba ari we niyo mwamye ku kazi mwese umaze urukundo ico bisobanura nuko arashobora gufata ibi nawe ugafata ibi mukabikora ni mwese erega ikintu abantu bataramenya iyo bibiri ivuze ngo muzobumwe kuba umwe rero no gukora iki nuko umwe wese abafise impemu imubwira ati iki ni canje twese ibi ni vyacu reka tubitunganye urugo rwacu rube neza rukinge neza ikibazo rero ni kubera ibibazo igituma bariko barabibaza ni kubera mu bihugu twaje tuvamwe ivyo bintu batigeze babibona ngo babone ko bikenewe ariko ukoresheje ubwenge
urabona ko bikenewe kandi bo usanga bafite n'abakozi hariya naho mu bigo twaze tuvamwo basanga bafise abakozi rero wamenye umukozi hariya ugashika hano wa mukozi aho bidashoboka uguruka rero umenye ngo ubu rero umugore none arabambwa wenyene ni ngombwa ko ata mukozi turi buronke usanga sinumva ningene ivyo bibazo babibaza icambere umaze gukizwa urukundo ni mu bintu bitandukanye mugenda mufashanya niho urugo ruryoha waruvuze ku mugabo ngo akunde Bibiliya iravuga ngo abagore nabo bagire gute bagamburuke bagamburuka gute gushika ku rwego rungana gute okay icambere cyo kugamburuka nuko nukumenya ko umugore ari umugabo ari umutwe w'urugo urumva umugore ni nka kujya kwa president rero hariho ibintu byinshi binakogwa mbere we watanabizi wumvise kugira ngo icambere bajya abantu bari gukorera hajya kwa president no kugira ngo banakundwe president ze kuza sanga ibintu bafise ivyiyumviro byubaka igihugu bafise ivyiyumviro bitera imbere urumva n'umugabo rero nuko umugore rero nawe ashobora kuraba urugo kandi kugira ngo umugabo agume kabisa anyiyumvamwo urugo ruryohe ni nka kujya ko gushiramwo usizemwe umunyu ukarondera kandi kantu karyosha kagira gute kugira umugabo ni yabijya avuga ati ego kabisa rero umugore iyo agize ubwenge mbere niho urugo rwubakwa gusumba umugore hajya afise ibintu byinshi ashobora gukora kandi abagabo ntibabibwira abagore ngo bavuge ngo wiki wakigize neza ariko umugore nawe araza kubona aho umugabo abibonera abagabo ntimukunda gushima ngo ntimukunda kwa appreciating ayine mu gihe abagore bakoze ibintu byiza umubwira ati well done wakoze hariho abashima hakabaho n'abagira gute hakabaho n'abadashima okay kubaha rero kugamburuka byose ari ego umugore nasanze iyo ibintu amaze gukizwa ibintu byose hari usanga biri automatique kwanza sinzi ariko abantu bakijijwe barahari ariko no mu rusengero murafita benshi bari mu rusengero mugabo batarakizwa sivyo abo rero tugende tubafasha kugira ngo birinde gukora amakosa mu ngo zabo biyumvira ngo bariko barakora ibintu byiza okay turi kuri cakindi cyo kugamburuka imfashanyo ya mbere rero turiko turavuga ni ibi turiko turigisha bizobona isi yose mubazumva ururimi dukoresha niho byo cyo gituma bakwiriye gutahura ibihugu twaje tuvamwo na kumbure nahavuye nibaza ko igituma umugore yaguma mu rugo ari kubera nyene wavuze kuvyara abana benshi ugasanga ntawo baraba ico kiri mu vy'umuntu yoyumva ariko mu bihugu twajemwo mu gihe biboneka ko bose boza ku kazi bakagenda ku kazi bica vyumvikana ko urugo n'ugwiki n'ugwa bose ntago abaruba rugo umuntu umwe kuko ni wamureka ngo aguma bikora byose azosaza ntazoryama azoguma nyene mu mutwe ama stress ari menshi bizogukwegera kubona ko yashaje urashobora no kuva mu gakiza ugatangura kwiyumvira abandi kumbe ntuzi iyo vyazananye niwe utamenye ingene urugo rwawe rugira neza kugira ngo aguma rukinga neza kugamburuka rero urumva abagore baragamburuka bakagamburukira abagabo babo bakabagira neza bakabumvira ibintu nk'ivyo nkuko warobivuze ariko pastor kindi kintu twarakivuganye ko ubushize gikunda gutera ibibazo waruvuze umugabo n'umutwe w'urugo ariko bamaze kuba abantu babanye bakora binjiza amahera bose kenshi muri Afrika tukunda cyane muri Afrika iyo twaje tuva urasanga kenshi umugabo niwe yinjiza cyane amahera ni wakora mugabo barakorana bose ariko kenshi umugabo niwe usanga nibyinjira ari byo byinshi bagaca umugabo muri ico gihe birakunda bigashoboka ko aba umutwe w'urugo sivyo arashoboka ati umutwe w'urugo kwamba no mutwe kuko ni wari imbere ni wazana iki niwe urumva ariko kino hano turi shobora gusanga umugore yinjiza byinshi gusumba w'umugabo muri ico gihe ugasanga rero kwa kuba umutwe w'urugo biriko biragorana ugasanga
kubera bazana byinshi niwe akeneye ab'umutwe w'urugo. Pasi ibyo bintu birahari sinzi ko hari icyo bivugako. Ikintu ahantu biza kuza nta handi nyisho iri. Umaze kubona umugore araronsa amahera menshi gusumba w'umugabo, hanyuma muri ko byari bikenewe ko mushira hamwe mukaraba muti aya mahera yokora uku umugore akanga. Mbanye nashaka ari bazana amahera menshi akeneye aje imbere abari wapanga imigambi abari we ashobora gupanga imigambi biri kubiri, ashobora gupanga imigambi iyo urumva bari washaje imbere, ashobora gupanga iyo migambi iyo migambi ikaba myiza, ikaba ari myiza mugabo atakugaye. Uriko uranyumva ukabona amahera icyo ariko arakora kandi binaguha n'umutima wo kuvuga ngo kabisa ndi n'umugore. Uriko uranyumva hakaba n'abandi ashobora kuyaronka ntumenye n'icyo ariko arakora, ugize ngo mwicare akagushiburira hirya. Ikibazo kica kigaruka rero iyo bibaye kagateka k'abagore ndazi ko ivyo birahari. Tubanze tureka agateka k'abagabo. Akabateka k'abagabo ntakahari, hari ak'abagore. Tubanze tureke ivyo byo guteka ucutangura kumubona yuko ibintu vy'agakiza vyatwawe n'amahera. Hariho ikibazo cinjiye mu nzu. Uriko uranyumva kuko twavuze ko tugenda mu bakizijwe ucumenya wewe umugabo ko hariho ikibazo cinjiye mu nzu. None ubutunzi babumanaging gute k'umugore ari wazana amafaranga menshi k'umugore umenga kandi urumva buya nabonye amafaranga yari mu bintu byerekana umuntu wari we. Sibyo no munsi udafise amafaranga ntushobora kubona umuntu uri ngaho nyene usanzwe uri simple. Ariko umunsi uronse amafaranga n'intambuko yawe yonyine irabinyereka ko hari ikindi kintu cyahindutse. None ico gihe ko abagore bafise amafaranga menshi kudusumbya abagabo ingo urugo hogera umere neza bo byifatamo gute ibintu by'amahera ntibibasambuze. Nari mpejeje kukivuga nuko muricara kuko arakubwira ati jewe nkoreraya ari ukorera ku kwiyinga ari ukora kuri 2 weeks akavuga ati jewe amahera nkorera naye. Hanyuma mukaca mwicara mukaca muraba buti okay mufise umugambi mubona gute uyu mugambi kunuko urumva uko hanyuma mukamenya icyo muyakoresha niko mu bisanzwe byari bikwiriye kugenda. Ariko ntibakunda kumvikana iyo azana amahera abona ko azana amahera ahubwo acashaka bari waje imbere apanga imigambi. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo gukunda amahera ntuwabye wibaza ngo Bibiliya hajya ntiyabivuze bibona nkuko bivuze nk'abo mvuze bajana mukaza hamwe mukaca murabico muyakoresha mwabanje kuvyumvikana ni bake. Uriko uranyumva kandi muri abo ari benshi batabikora nabaza mu rusengero nabakozi n'abagore b'abakozi n'abantu baje hajya bakaririmba n'abantu baje hajya bagakora ibikorwa arivyo vya bindi umukozi w'Imana yatubwira ngo baririmba hajya imbere baboshe. Kuko iyo uri umugore ukaramuka uvuga ati aya mahera ni menda yafise hanyuma umugabo avuze ati twicare turabe icyo twokora ukaca umushiburira inyuma ngomba ndakubwire ko ubu utanguye kubohwa kuko ariko n'abagabo ngo barashibura inyuma abagore babo. Ikibazo kiba ni ngombwa urugo ruruhira gusambuka. Ico umugore avyumva ndaza kugaruka ku mugabo. Umugore wese azovyumviriza nukumenya ko bitanguye uko yicare amenya yuko urugo ruzosambuka. Amenya ko rutahari. Wamenye ko rutahari. Kiretse gusagire agire ubuntu Imana ikamugirira ubuntu akagaruka hanyuma bikagenda neza. Warubaziza ati ku mugabo. Umugabo nawe ni kwa kundi nyene. Nico gituma nabazize umuzungu ndamubaza nti kubera iki amahera y'abana ariko ba mama. Simfashanyo z'amahera y'abana. Yanyishuye ati kera siko vyari. Amahera yahabwa umugabo. Ico gihe rero urabona uko habaye ibibazo niko leta yiga ikacihindura. Habaye ikibazo irigi ikacihindura. Abagabo rero nabo babaye babi. Amahera bakaza kunywa
bakayakoresha mu busambanyi bagakoresha ibindi abana bakabura ivyo bafungura abana kwishuri babatuma amahera bakabura system kirahinduka ibyo babigize kuko bazi ko abamama ari bafite umutima cyane ku bana gusumba abagabo bavuze abamama ntibonona nk'abantu uje nk'abapapa iyo ico cyo cyatumye iyo system bayihindura okay iyo rero abapapa nabo bameze uko kandi yitwa mpagarara bya bindi byo gukizwa yitwa ngo arakijizwe amenye ko urugo rutahari ubwa mbere uwagomeza urugo ari we mutwe ari we gufa uri kuranyumva ndavyumva cyane ari we yoruhagarariye atanguye kurugira gute kugonona iyo gononye rero umugabo umugore we ntaronka ingena bikora kuko bibiri tubwira ko ari imbombovu biranagora cyane ingene umugore avyifatamwo ngo rurasambuka ego hariho umuntu hari umugore atakuvuga ati jewe narakoze amahera ndayazana nkayaha umugabo akayamuha ati umugabo narabuze amahera iyo yashize turico gituma nafashe ingingo cyuko udupanga ndadukoreye umugabo wanje ambabarire umugore ariho ariko aratwumva uwo mubwira iki akomeze ayamwime canke ayazane umugabo aguma yono iyo bibaye uko Bibiliya iravuga ngo nihagira ikintu mupfa ntimugende mubo mwisi mugende mubo mu nzu y'Imana muhamagare abakozi canke muhamagare abandi bantu kuko Bibiliya ntabwo ivuga ngo muhamagara abakozi kuko ushobora gusanga ujya witwa ngo n'umukozi ni wari ko ararusambura hanyuma mwicare babahanure kuranyumva kuko uci uvuga ngo sinzopfa nsubiye urasambutse bisaba urahamagara abajya ubona nyene bo mu rusengero ukagira gute ukababwira ati bimeze kunuku kurumva yaramuzanira yamuha nkaga saving ku mwaka wose ari ku kazi yiruka ijoro umutaga ariko umugabo amahera fye bituzi ya ni yacafata decision direct makazavuga ati kugeza ubu sinzosubira satani yinjiye muri rujya rugo iyo habaye ikintu ubanza kujya mukiyumvira uti kubera iki kintu kibaye kubera iki kibaye kigomba kunyononera none nokora iki ikibazo rero abantu bagira ntibigera bajyama ngo biyumvira ati kubera iki kibaye question mark ngo bayishireho kirondera iki iyo niyo ngorane iri sigeragezwa rije rikeneye gupima ukwihangana kwanje ikintu kije kutubomorera nako kantu gatinde none twokora iki iyo nico kibazo nuko gusa iyo habaye ikintu acaguruka ufise amafaranga nukenera umuntu agucisha mu ijisho nico gituma twavuze ko ari ntutse yasabye ubwenge Salomo hajya ubwenge nibwo bwa mbere gusumbya amamiliyoni turonka ubwenge nibwo nico kintu ca mbere cubanza uturiye wibaza ati ubwa mbere iki kintu kigombiki uruhuke kabisa utuze ivyishavu nukurakara ubanze bishire ku ruhande wari uwo mwisi birumvikana siwe uri kwikoresha wakoresha icyo ugomba ikikuri muri wowe cyagukoresha ariko kuko ujya mu rugabo wawe uramukunda cyangwa umugore wawe uramukunda cyo banze upfunga amafire uraba uti kubera iki kintu kibaye nuko ukora iki ubanza kuca wicarika wa mupapa none ko aya mafaranga yarigo twari twateguye ko akora iki kuko ntabwo ari ibyo hari n'igihe yankakuza kuko mwicara kuko ntabwo ari ibyo cyane cyane ibigabo iyo muzi ko hari amakosa wakoze hari n'igihe umugabo atemera nuko aza kumwicare mu bivugane yaramaze kugenda aba yamaze gushika kure okay sawa araje uramuhamagaye muvugane yamaze kuva ku bukristo ariko iyo yagize gute arashobora kubabara ariko ukagira gute ukagemwe ukavuga ati none tujya duhera ko twari twavuze ko tudukoresha ikibazo n'abagore iyo utazi ingene tiwe narakubwiye ko amahera aje yaranguye ko ivyo bintu mbaza nibiki uko niki bigabo muvuga bushamuvuga iyo umugabo
avuze uko rero bandirindi iyo umugabo avuze uko wumvise bwa bwenge rero bivuga ngo kwishura kwiyoroheje kugira iki guhwamika uburake wumvise rero bibiliya ndayikunda cyane bibiliya irazi ko hari abavuga basavuye nawe rero kubera bwa bwenge cye wibuka icyo bibiliya ivuga yego nico gituma na Yesu mu bibazo byose yavuga ngo bibiliya handitswe ngo wumvise cyo nawe rero cyo funga amafire upfunga amafire ugenda urabe ngo handitswe ngo uci uraba uti okay reka ndindire ndasubira kumbere hari icyo wacagize gute wengenge iyo umaze kwengenga rero ukabona biranse niho ucurondera babandi rero bo mu nzu y'Imana batiki kibazo je cyari hariho umuntu kigeze kuba sinirwa ndamvuga izina uwo muntu ahereza umugore uwo mugabo ahereza umugore amahera ayaronse none amuhereza kabika umunsi umwe amwaka amahera makeya ati mpa amahera ngo banze kugura iki wa mugore aca yakura agenda kuyayora yose iyo yari aca yamurundi imbere ayamurunze imbere nishavu ryose nishavu fata amahera yawe umugabo ariyumvira ibi bintu nibiki urumva aca ati okay batubwiye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimugende mu isi mugende mu nzu y'Imana wa mugabo acaragenda ahamagara abakozi b'Imana babiri ati vyagenze kunuko none uwo mugore ni byiza avuga ikintu noba namukoreye kitameze neza kugira mpindure nabonye bigenda uko wa mugore ngo je ngo nanye ngira ngo ivyo ngo nivyo ngo byariko biratuzana ngaha baca bamucira umugani ngo binyiganyiga bigumye indaha y'amahuba uri kuranyumva icyo dushima uwo muntu twagiye tumuhanuye byagenze neza n'urugo barubatse ntibyasubiye urumva akamaro nico gituma iyo ukoresheje ubanze gupfunga amafire ibyo biri mu bintu bituma urugo rwawe urukiza ikibazo kirabaye mugabo banza usubire inyuma utunze kwanza usubire inyuma ufunga amafire urabe ico kintu ico kiriko ubanze wige situation y'ico kintu hanyuma witonze gishobora kuvamwa umuti numva kwirinda gupfa tunumuka ngo nkubonye ikibazo ngo nukubonye bakurenganije okay ako kandi ndakumvisha ngomba ndababwira ako ndakumvisha ndabigisha ikintu ubundi mugabo umwe umugabo n'umugore baronka amahera muri sentaringi muri leta muri leta umugore ntiyakora umugabo ntiyakora kuriha izi mpapuro nyene z'amabiri baturungikira umugabo akagenda akaderembeza gate bagahamagara mu maofisi muje muratora 20 mugira ukunuko uwo mugabo atangura kubona umugore atanguye guhinduka uwo mugore amahera ari nimba yari abantu babimubwiye urabona abagore baje ko abagabo mwama mufise amahera igihe cyose wa mugore nimba ari abantu bavuganye nawe ntabyuzi ntabuwenzi aragenda mu mabanki rondera azinga umugabo harayo yamunyegeze ayacisha mugaro uwo mugore bari turiko turi muri ivyo bintu byabo yakoresheje ubwenge budasanzwe aragenda ararondera umugabo atazi icyo ariko arakora umugabo akabona ko umugore yatanguye guhinduka umugabo arabanza arapfunga amafire bimwe nanye ndakubwiye basi rero umugabo kugeraho umugabo aramubwira ati wewe ibintu urimo ntabwo ari byo kuko wewe amahera ntuzi ingene akora kuko urabona abagabo rero ushima ari imitwe umugabo arashobora kumenya ingene akoresha amahera turetse abagabo bayonona bayajana iyo bitari abagabo ngo musesagura cyane mwe umugore ntamenye ivyo bintu uwo mugabo yoshobora kubikora bimaze kugenda uko niho umugore rero arateba umugabo acakora iki nta nduru yabaye umugabo aramubwira ati wizere yuko amahera nta handi nayasize amahera yarakoze hano ugeze amafagitira amabire ibintu nk'ibyo guma ngaho umugore arakwirikiranya arabonye ko nta banki n'imwe imwe yandi mahera yaravye no mu nzu ko ataho yaba yarayanyegeje byose umugabo rero kubona abakozi tuzi umugabo kugeraho arategura urugendo yari umurundi arategura urugendo rwo kugenda muri Afrika aragenda gutembera Afrika acasiga haya makadi wa mugore
avuze rero amahera azohora aboneka nawe uzohore rero ukora ngomba ndakubwiza ukuri amahera yarabonetse yo muri leta arabura ingene yakoresha arabura ingene yakoresha umugabo avuye muri Afrika yamusabye ikigongo yamusabye ikigongo ati nukuri ngiye nabona wakoresha ubwenge budasanzwe jewe sinoshobora kuriha bene ivyo uranyumva urumva iyo umugabo acaduga urumva ko urugo rwari gusambuka ariko amaze kubimenya yabanze kumenya ingene avyifatamo kandi umugore nawe iyo acaduga tutegerezwa kunyereka amahera atabanje induru zari gutanguriraho nyene induru yacitanguriraho nyene kandi ibintu bikarangira nabi nico gituma ni vyiza ko nk'abakizijwe iyo habaye ikintu cubanza wicara uti iki kirondera iki umaze kumenya iryo jambo ryonyene ukarishira mu mutwe ngoma nkubwire ko hazoba solution idasanzwe kandi muzo ikintu kirondera iki none igisubizo nica kuri ico kibazo igisubizo nica ikibazo kirabaye nciye nibaza iki kibazo ko kibaye kirondera iki kiba kirondera iki nyene okay ukwirikiranye uwo mugabo ingene vyagenze n'uwo mugore igisubizo kirimwo Niwumva ko byazungurutse wa mugore agateba kavuga ati bagabo nanone uwo mugabo ari n'ubwenge kubona ya mapira ariko arayari wumvise ikindi naco ikindi gisubizo nuko iyo wavuganye nawe mu bugwaneza ukabona nta muti uhari ukaca ugenda ukavugana tuvuge nkubaye mahera usubi arakubwira nabikoze uku arabikubwira tugira arahora kenshi abagabo hari gihe mutavuga arateba akubwira kabisa kurona abagore bakeneye kumubwira twose kamwe kamwe iyo rero byananiranye ico kiba kiriko kirarondera n'igiki iyo byamaze kunanirana urashobora kumbaza uti hari gihe ugenda ukavugana nabo bantu nyene bo mu rusengero umuti ntuboneke bikaguma ari kwa kundi wumvise ati none uwo mugore yoca vyifatamo gute nubwo utakimbaziye umuti cumenya ngo aha wumvise uragerageje bwa bwenge birabuze kira kintu cyose kirabuze cumenya ati sinavuze ko nzokorera Imana kigomba kibi kigeragezo rero ubu niho kigomba cinjire wumvise ico ukora cyo wongeza volume yo gusenga yo guca bugufi bidasanzwe kumwerera imbuto ivyo nivyo rero ntumva ibindi ko ndavuga hari nubwo bibona akavuga ati ni kubera wagira ubuntu uzo bibona akavuga ati nuko wagira ubuntu wewe urugo rwawe rukarumeze neza nico gituma ivyo riko rabitwigisha ariko nta yindi nyisho ni kuvuga kuba ariko baza mu ijoro nta yindi nyisho kuko Bibiliya iravuga ngo nimba ugomvye kuvana nuvane mugabo wiki igisubira muhira forever ariko mugabo abantu ne nico gitumaho haba hagezwe rero aho uzi gituma abantu baravana mugabo bakaba bisubira muhira nivyo mugabo mu ishengero ugasanga ntimubahaye ibikorwa kandi ari bisubira muhira kandi batarongwa cyangwa basubire barongoko ivyo ugasanga hari ukuntu bivana urumva ariko reka nitwinjireyo cyane n'iyindi topic tuzovugana ko nta kibazo ariko mu nyisho numva no yishura nuko ikindi gikunda konona ingo abantu bavuze ikintu cyitwa kutizerana sibyo burya biroroha kubana n'umuntu atakwizeye okay ngaruka hahandi nyene ko bakijejwe umaze kuba uri umugabo ukikeka umugore aho menya ko subira ku Mana ububoshe bwa butumwa batubwiye ububoshe bimwe bidasanzwe nimba uri umugore ukikeka umugabo ububoshe bimwe naho ugomba uzokora ibikorwa ugomba uzogire gute ngoma nkubwire ububoshe bimwe bidasanzwe kuko igituma ububoshe nta bushobozi ufise bwo kumurinda ikibaho ntazogira umuntu azokubwira ngo ararinda umugabo canke ararinda umugore mwebwe ni mwizere umwe yizera ati narakijejwe ubundi yizere ko yakijejwe ibisigaye musiranire mu maboko y'Imana hari umugore
ashobora guca avuga ati none ga pasiteri jewe ko maze kumwifatira inshuro zirenga 2 live akomeza kwihangana nkomeze nihangane uwo muntu azohinduka canke naho no mwikeka ndafise impamvu zumvikana. Mu bisanzwe iki jambo ry'Imana rivuga ngo nta cyo kubagerageza atari icy'umuntu ashobora kwihanganira. Ako kantu karakunda kutugora cyane. Ati kubw'ibyo kuko hari amagerageza gusa n'abantu batihangana icanzo cyo kuva muri ico kigerageza. Ico canzo kizoba icahe? Zanzira zirenga 1000 twamye turaganira kare. Imbere ko rutangura ikiganiro. Nakivuze kandi naranakivuze ntabwo Imana ico yaduhishije ikubwira ngo ni ryari. Ikigeragezo kizova mu nzira. Ntizokubwira ngo kizova mu nzira ryari. Oya. Wewe gusa urashobora gusengeka kubwira ati nzokugirira neza ibi bibazo nzobivanaho yes ariko ntuzi ngo ni ryari. Ushobora kumenya ngo ni ryari. Ikibazo dufise umubiri niwo duhereza umwanya gusumvya ivy'Imana. Iyo ni ivyo bibazo wumva abantu birirwa baramena umutwe bameneka umutwe ni kubera umubiri ariwo uri imbere harimo ivy'Imana bikabinyura ariko ivyamwemu bakagenda ariko iyabi ivyamwemu ari byo biri imbere nta ngorane nimwe ntubona mwemu ari yiri imbere wokorera urugo kugera aho bavuga ngo umugore yaguhaye imiti iyo mwemu ari imbere cyangwa umugabo yaguhaye imiti mwemu ari imbere kuko igituma ndabikubwira iyo uri kurakora ivyokoze umugore aragukunda bimwe bidasanzwe. Iyo umugore ari gukora ivyokoze umugabo aragukunda kugera aho uvuga uti naho nosara nta wundi muntu noronka. Uri kuranyumva niko kamaro rero ka mwemu. Ariko ukabona umwe atangura kuvuga ngo ibi ni ivy'umugabo. Turiko turavuga kutizerana ntuhavutsa kure cyane ivyo turiko turavugana kutizerana. Niko nabikubwiye ntabwo ari vyiza mu bisanzwe. Ariko urumva wamaze kumufata 2-3 umva nanjye ni gukomeza akamwizera ati nta kundi. Ega kumufata si kibazo. Uri kuranyumva. Kumufata ntabwo ari ingorane. Ni ingorane pastor. Kumufata muhungu live. Imwe yavuga kingwe ngo live. Umbiriza. Erega kumufata si kibazo. Ikibazo kiriko kirondera wewe. Uri kuranyumva. Ikibazo ntikiri kurondera ujya yamaze gufatwa kuko we yamaze gufatwa kandi ntafaswe ujya mwanya nyene we yarafaswe. Ariko ikibazo kiri kurondera wewe utarafatwa. Wewe ugikomeye niwe kiri kurondera. Urumva uwo yafashwe karabaye yaraboshwe none kiratanguye kuza kugira ngo mubokwe mwese. Okay. Urumva intumbero ya Satani nuko mwese mwobohwa. Nico gituma navuze ngo gufatwa ntabwo ari kibazo. Ujya we yatanguye gufatwa ryari. Yatanguye kugirirwa imigambi gufatwa igihe yipfuza ujya muntu ati cyo norondera inzira noronka inzira none amaze kugenda akabikora amaze kubikora ho urumva kandi afashwe urumva hari n'igihe batari rya mbere siho haho umvise ujya rero ahubwo menya ngo wewe wa mugore umufashe wewe urakomeye wewe wa mugabo umufashe ahubwo menya ngo kumbuye umuntu yaraboswe nokora ikireka nturiye bya bindi nyene nokora iki kugira nanze simfata. Okay. Ico nico kibazo uri kuranyumva. None Bibiliya yivuze ngo mu gihe ciherezo hazoba ibihe bigoye. None ugomba bya bihe bishike ku biti. Bishika ku bantu. Ni ngombwa bishike kuri twe. Bishika kuri twebwe nyene. Ni twebwe rero kuko twakiriye ni ho tuca tumenya ati bya bihe byavugwa birashitse. None no vyifatamwo gute. Umaze kuvuga ngo no vyifatamwo gute. Inyishu ratangiye kuba. Okay. Safi sana. Abantu batarakora subscribe yemwe ni muyikore kuko ibintu uwo mupasiteri wacu ariko aravuga ni byiza. Kuko ndazi nejo twamutumira azogaruka. Ego pastor kigira kabiri. Ingo hariho umuntu agwinjiramwo mugabo byukuri yamara kurushikamwo agasanga byukuri
uwo muntu bubakanye ntiyarashaka kubakana gatoyi, yari ifitiye izindi ntumbero. Ushobora kubona ko uri umuntu ufite amafaranga, urabona nk'ubu nkawe ufite amafaranga, ufite amamodoka, urumva gusa nuko Imana yabiguhezagije umaze kubaka. Ariko umusore ashobora kuba afise uburyo, afise ukuntu, afise amahera, ugasanga umukobwa araje akinjira mu buzima bwiwe atagetinga ijya mitungo yiwe, sivyo? Ubu mwe muri hanze hari n'abari muri Afrika usanga avuga ati jewe bana arinza ndesha kubera ngiye kwironkera akaviza ko kwishikira hari ahantu muri bihugu byo hanze, uko byo babiri kose je gusa akaviza nzogatora, mugabo ibyo kubana n'uyu muntu ntavyo nshaka, sivyo ga pastor? None uwo muntu twebwe nk'ishengero tumufashe gute? Uwo musore canke iyo nkumi yaguye muri ico kibazo, akasanga umuntu yaje kwinjira mu buzima bwiwe by'ukuri n'umuntu yaraje nyene kubusambura, tumubwira senge nyene canke hari yindi fashanyo twoshobora kumuha? None baramaze kugira mariage? Bakagira mariage kabisa. Gasanga arashitse hano akamubwira ati ronka we kwanshikanye hano kweri jewe nakwironderera akaviza. Akaviza na karonse uzugenda amahoro nanje ngenda amahoro. Canke hawe no muri Afrika ashobora kuza akavuga ati ko twamaze gusezerana rero nkeneye tuvane kugira ngo imitungo wari ufise tuyigabure. Umva yaraje yirondera iyo mitungo yawe. Abo bantu bafashikike abo mu ishengero. Urabona hari ikintu ijambo ry'Imana rivuga ngo ikidashobokera abantu ku Mana kirashoboka. Nka twebwe kuko tuba turi abantu, hariho inyishu usanga dutanga tuvuga ngo genda usenge, kandi iyo nyishu mukwa kuyitanga, kandi kenshi mwebwe abakozi b'Imana mukunda kuyibwira umuntu mu gihe namwe byabananiye mwabuze ibyo mumufasha, mukitwaza ico cyonyene ngo genda usenge. Umviriza, nico gituma erega ndi kukubwira kugira ngo Bibiliya ivuge ngo ibidashobokeye abantu ku Mana birashoboka. Nuko Imana yari isanzwe iziko hariho ubwa mbere ntiyagomba ko hariho ubuzoduga ngo arenge ku Mana, arivyo vyononeye nde? Arivyo vyononeye Satani. Lusuferi. Ikindi naco ivyo bishobora kuba twebwe ndashobora kukubwira nti okay wewe nta wundi muti, nta yindi mite erega twe dutanga, ni jambo ry'Imana. Uri kuranyumva? Nico gituma dutegerezwa ari byo vyiza kugira ngo kugira turondera abo twubakana. Utegerezwa narakivuze mu ntuze, narakivuze mu ubushize, yuko utegerezwa kugaba cyane, utegerezwa kugaba bimwe bidasa mukuresha, ugakwirikirana, ugasenga Imana. Uri kuranyumva? Kuko ugaperereza, urumva, ugasenga, ukitonda, ugafata umwanya, ndetse ukaba ufise n'umuntu wo mu buryo bw'impemu ategerezwa kugufasha mu mfashanyo, kuko Bibiliya ivuga ngo musengeranire. Urumva? Kugira ngo ivyo bintu vyinjiremwo, kumbura Imana irashobora kukwereka, irashobora kuguhishurira cyangwa igahishurira urya mukozi w'Imana wagize umuvyeyi mu buryo bw'impemu yuko umuntu atakwiriye kumujako. Iyo umaze rero kuba udakoze ivyo bintu cyangwa ukaba wamaze kumujako, nta bubasha twebwe dufise. N'uwo mupasitori azokubwira ngo afise ubwo bubasha, ngomba nkubwira azoba guhenze. Nuko umubwira ngo urizera Imana, urizera ko ishobora byose. Wumvise? Avuze ngo ndayizera, nta yindi nyishu. Ariko pastor, nta yindi nyishu. Aho hano rero abantu ni ndanje. Ndakubwire ivyo ntumva. Ndakubwire ikitari muri Bibiliya. Uranyumva? Sinshobora. Ico jewe nokora ndakubwira nti ico nza gukora rero nuko ni vyiza kwinjira muri aba bana bari kurakora cyane, kubinjiramwo ni kugira gute? aho hantu uhavuge neza, no kubigisha kugira ngo batahure. Nico gituma ubona ku ishuri umwana kitangura kumenya ubwenge, aza ku ishuri kugira atangure kwigutuntu.
kugira ngo niyakura akura azi utuntu ariko arakora akura kure nibo babubona habamwe abashakashatsi badasanzwe none rero twebwe iyo tudafise iyi myanya yo kwegeranya kuva ku myaka 15 15 kumenga ni myinshi abana baba bakutse 15 bari inkumi nk'abana banyu hano bajya amaguru y'inkoko kubigisha niyo habamwe solution imeze neza kubigisha bamenye urugo bamenye ivyo bazoba bagiyemo ivyari byo bamenye ingene bakwiye gucagura ivyo birafasha urabona Biblia avuga ngo watu wangu wameangamia kwa sababu ya ukosefu wa hekima wumvise kubera iki iyo hekima bazoyikura hehe kuri twebwe tuzi ingaruka twamaduhu abantu bama bahura nazo kuko batitondeye ibintu ugasanga umubonye gusa ukaguruka kumbe ntumenye ivyo ari byo nico gituma nta yindi nyishu kimaze kugwa ku muntu nk'ico nta yindi nyishu iboneka kumubwira ngo ukaba wizera kandi wizere ko Imana ishobora kuguhindurira urugo wizere ko Imana ishobora byose ihindurira urugo kandi rutakiriho umuntu yavuze ati naronse visa yanje ndayifise mu maboko ni wimenye nanje nimenye mbere agaca yigira no abantu nk'abo kenshi bero kunda gusanga bafise n'aba fiancé babo basize hariya muri Afrika agaca yigira akamuzana bakikorera ubukwe bakibanira ace yihanganira arindire gushika rya ega hari ikintu abantu batazi iyo twebwe umubiri utubwira ko kurindira ntibikunda uri kuranyuma ariko Imana ivuga ati kurindira birakunda ariko kurindira ku Mana birakunda mbe waruzi yuko uwo musore w'imyaka 22 uwo musore ashobora kuzunguruka cyangwa inkumi ishobora kuzunguruka makazogaruka ega biragoye ivyo ndikubivuga nzi ko bitagoye umupasiteri wanje rero ngaha rero biragoye ariko nta yindi nyisho cyane ntibishoboka pasi nta yindi nyisho umubwira uti Imana ishobora byose hanyuma genda usenge uwo mugore naho yagiye kurongorwa mu rundi rugo we genda usenge Imana izomugarura Imana niyo ige ereka Biblia ivuze ngo nimwavana ubigisubira muhira haje ibihejeje ereka ntugira wibaza ngo hari yindi nyisho ihaba nta yindi nyisho wewe guma hajya umunsi wakaranzwe kugeraho Imana ivuga ngo wahiye ifise ingene izobikora abana bato rero bitonde mu kwinjira muri ibi bintu babe bakoze ugushisoza gukwiriye ikintu ca mbere nta nivyo bo boshobora nibegere urumva nibegere umuntu aronse uwo bubakana ntavyihereranye yegere umuvyeyi wo mu buryo bw'impemo cinaronse umuntu atani kintu na kimwe barakora cinaronse umuntu kabisa kandi arankunda abana nkabiyo baje garakubwira ntagwe n'umwanya wo kwiyumvira tinukura arankunda ankorera ibi nibi muhira bose baramuzi mbere muhira bigenda ukunugu ikibazo hari ibintu abana bariko barakora bakaza kubivuga bitagisubira inyuma kuranyumva ariko umwana aza kuba umwana akantu kose iki amaze kubona akumva amaze kuba agomba kubaka akabona uwuze kumucagura aramubwira ati okay nurindire nzoguha inyisho ni wabura uwanje ariko abiki gihe baracagura muhungu kuri social media nabo barahwera ati barahwera kandi asori ntabo bashaka ifi abagira bose barahwera kabisa kandi bose baja mu muriro nico gituma mu kubakiza bikwiriye inyigisho bakiri bato hakiri kare kuko umaze kurugwamwo pastor nta kintu nakimwe agukiza agukirisha Bibiliya ya Bibiliya rero utemeye kuyikurikira uragenda kuko haba harimo ashobora kuba harimo ibintu bigoye wumvise ico kibazo rero kihaba hanyuma ukaba ufise ico nobahanura umaze kubona kugeze kubaka hakagira uwoza waba umuhungu cyangwa umukobwa gira umuntu mu bantu bakijijwe ubugira umuvyeyi umaze kumubwira hanyuma ashobora kuguhanura uko umukobwa muhungu
gira uku kandi ngomba nkubwire ko uzosanga ibintu bimeze neza uzoza kubibona mbe ndakubwire hariho umuntu urabona reka nteko muvuga hariho umugabo umwe hajya ku rusengero iwacu namubajije nte kubera ko abantu bose batamera nk'uko kuko ndamuzi akiri umusore acaraza ngo reka twebwe twakoze batwigisha ngo acambwira ngo urabona ngo iyi myaka mfise ngo hangeze naho hoze ibintu byo gusara jewe singisara kuko nakuze abavyeyi banyigisha babimubwira neza cyane nico gituma mu kwicarana none ubu buzima bw'iburaya ko butaduhumye imyanya yo kwigisha abo bana bizogenda gute ntabwo iburaya ariho hari gutuma tutaronka iyi myanya ariko muri busy kabisa iminsi ndwi yose nico gituma urabona nk'umurongozi iyo umaze kugirirwa ubuntu nk'ibi ndiko mvuga byo kuronka imyanya ugasanga umurongozi ibi ntabizi umurongozi w'ishengero tuvuge ndumuronje nk'umurongozi w'ishengero ugasanga sindabizi ntumva ntuzonabironderera n'umwanya sinzobironderera umwanya ntazogira ubuzo kubwira ngo umwanya ni wo wabuze ngo ni bize umuntu awushatse arawurondera utamenya ko satani ariko arakora kandi birivuga ngo uko mubona ya minsi ikomeza kuba mibi namwe murushirize ntabwo muri ibi bihugu turimwo umwanya ari wo wabuze Pastor turiko turagana ku musozo ndafise ibindi bibazo nka bibiri imbere yuko tuza kuganira ibindi bijanye na bya bikorane muzogenda gukoresha muri Afrika uno munsi hariho umuntu ariko aravuga ati je mu rugo ndabona byanse pe nihanganye nagerageje nagize bivanye n'imvo zitandukanye umuntu yoshobora kuza kukubwira none uwo muntu akavuga ati jewe nahisemo ko no kwiviraho nkaraba hande hantu mba ndaba uwo muntu nkamuha amahoro ico kintu ni ciza hari umuntu wogihanura nimba wokimuhanura yoza kuvaho muri urwo rugo byageze ku rwego rumeze gute wavyumvise ibibazo byose bibiri twagiye ico kintu cyuko umuntu avuga ati je ndabona ibyabaye nabi imvo nyinshi zumvikana byabaye nabi ngira ndahave ndabahande hantu baragenda kuba ico kintu wogihanura abantu hari abantu benshi bakunda kugikora ikintu cyambere abantu bakwiriye kumenya ivyo bibazo byose uri kurambaza ivyo bibazo byose bijana na hehe bijana na yuko gukorera Imana atari ko kuri imbere kurondera ijuru atari byo biri imbere iyo ivyo atari byo biri imbere umuntu acarondera ingene avuga ati nigwanire gute iyo niyo ngorane ucurondera ninamuva iruhande niyo nyishu wumvise kubera iki ariko arakubuza amahoro kabisa ikiza nuko uwo muvu ruhande aho ndiko ndakubwira na iyo abo bantu babiri bari mu nzira yo kurondera ijoro hazi ikibazo barakigwanya ariko iyo umubiri ari uri imbere ntibikunda ugomba uhave ugenda uzogaruke uzosanga yangorana ibihajya nyene ugomba igihe cyose uzogenda ukagaruka uzosanga yangorana ikiraro kubera iki umubiri ni uri imbere ni uri kuragerageza ingene vyogenda no barumva ntawe no gihanura ngo nabe baravuyeho gato nabe aravuyeho urumva ukuvaho nk'ujya muntu akubitwa nawe ukuva nico gituma nagomba mvuga ukuvaho bifise inzira uri kuranyumva ukuvaho kugira ngo uburaruhuka ugire gute ayandi masolishe nabe mu kuboneka bifise imvo uri kuranyumva ubwa mbere ukibona bya ikibazo gitanguye menya ingene uvyifatamwo erega izingo ubona tubona ngo zarasambutse tukabona abantu baramaze gupanguka mu mutwe si burya nyene wewe umukozi ubibonye biba byatanguye kera hari n'ibitangura bataranarongorana nico gituma ndi kukubwira ivyo bibazo uri kubaza ndavyumva kandi biriho ariko ikibazo mbega ibibazo vyatanguye ryari
mbega birinze bishika kuri urugwego usohoka ukagenda kuba ahandi hantu wakoze iki byagenze gute ariko hari ubwo naragerageje uko nshoboye kose kabisa naragerageje umuntu yananiranye gute kandi bibiri ivuga ngo murondere babiri batatu kandi urazi igituma bibiri abo bose babiri batatu yarabarondeye yarabazana ariko byaranse rero genda bona ko no bandiviriyeho erega jewe sije nkubwira ngo uveho urumva ariko ndakubwira nti wewe wumva ijwi ryo mu mutima rikubwira iki rimbwira nyene ko novaho nico gituma natekeye mabege yanje yose ngo magende ariko ni wagenda niho hari umuti wabonye ari wo muti nshobora ko ari wo muti n'ugende none maze kuronka umuti ariko uwo muti wewe ntuwemera oya none si wewe ubu wewe ndakubazize uwo muti ubona ari wosawa ategomeni wosawa uvuga ntugende ariko wewe kubwa uvuga ati guma ngaho wemere bakwishire ngaho kanje jewe nguma ndabahanura mwobigenze uko niyo ntuze yanje n'umuntu yobaye ko arakubitwa avuga ati ejo yanteye intambi ndayikwepa oya wewe uri kuza ibintu ibyo bibaho paseri bibaho muri iki gikuruma bibaho kabisa bateye intambi bibaho paseri bibaho kabisa oya boni bakabosa bakirisi birabaho kabisa rega no mwishengero sinavuye ko mwishengero ko ari mu bitaro hari n'abantu bakigwaye bakiko baravugwa umukiriso kaza gatera intambi ukayikwepa ikakubita ngaho inyuma ku ruhome kurubambatse none uwo muntu agume ngaho kweri pasi jewe ntabo ndumva kabisa muri iki gihugu kwanza hoteli ntambuka ruhukira kwande kwa hiyo hariho ibintu nyene umuntu arekera Imana pewe udashobora gukora ngo bikunde wowe ukavuga ati rero umuntu agahanura akagira gute bikananira nivyo ndabizi pe ko bibaho binanirana ariko urumva iyo bimaze kunanirana ugira ntenye nk'umuntu uravaho ukabura ubwiye ahantu karuhuka nkaje we pastor ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka ariko pastor nta bantu hora wumva bicirwa mu nzu kweri umugabo akicira umugore mu nzu wibaza ko biba byadutse uwo munsi nyene ico jewe ntakora ntibiba none simwe nakubwiye biba byabaye kuva kera biraba kera mugabo bigashika igihe mugaze sinkubwira ngo soho kugende kuko ubwo bushobozi jewe ntabwo mba mfise wowe ubwira umuntu ati vumiriya ni wewe ububona uburemere bw'isi paseri wanje aratinya kuvuga ukuri kabisa ati pastor ntashobora kumenya ibiri mu mutima wewe urabizi wewe rero urabona hari nk'igihe nka bino bihugu turimwo byateye imbere hari igihe ibibazo bigasaba ko babatandukanye nk'ibene byo umugore bashobora kuri potinga ati jewe umuntu ndabona umenga arabangamiye umutekano wanje sibyo polisi kaza ikakuvanaho uwo mugabo cyane ibyo bikunda kubaho ariko ibyo byurumva abakristo ntitwobikora sibyo ntitwobikora ariko hari igihe bishika hakabaho nk'aka accident gato bikabonekana ko umenga umugabo afashwe mu ikesi yo guhohotera abana urabona hari gusa umwana akoze akantu ugasanga uramukubise akanwafu bukebuke bikaduga hejuru bikamenyekana hariya sibyo noneho leta ikavuga ati rero wewe wa mugabo we uriko urabangamira abana igikwiriye tuzakubana impande y'abana y'ahantu hari abana sibyo mugabo hakabaho hari option zibiri bakabwira umugore bati rero wa mugore twe tuvane abana ugumane n'uwo mugabo wawe kugira ngo abana babe safe bagire umutekano sibyo canke tuvane abana yo wa mugore usigane n'uwo mugabo sibyo pastor uwo mugore ni wafise guhitamo uwo muhanura ko yohitamo iki agumana abana canke agumane n'umugabo wiwe oya mu bisanzwe ndi kuvuga ku ruhande rw'iwawe uwo mugore muhanura araje kubwira umuhanuye hogenda uwo mugabo hogenda wose umwana urahagenda umugabo canke hagenda abana mbe wari ubizi hagiye umugabo guto gutandukanije urugo pastor oya
urazi oya bagiye guhanwa eka bagiye guhanwa na leta si kuvuga ngo mba mvuze ngo ntibazogaruke ntibazosubirane agiye ntagaruke naho yagiye kuberi aragenda kubera katagaruka mbe waruzi ko hajya abana bamaze kuva mu rugo bakagenda wisha abantu benshi uri kuranyo wisha abantu benshi gute bajya abana bazokura bapararanganye warubizi bazokurana uburere bubi bazokurana umutima mubi ariko babashira mu muryango mwiza ubarera neza kabisa kandi bakabarera hamwe n'abandi bana mbe waruzi urazi umwana arinze akura akamenya ko abavyeyi bariho mugabo atari yakwirikirana agasanga nibibazo by'abavyeyi icambere bajya abana bakuze mu buzima budasanzwe kandi umenye n'urubuto rwabo abo bazobyara bizoba bibi kubera bya bintu ibikomere batwarana ivyo mu bitahure nico gituma umva no mu ngo umuntu arashobora kwinzana ibikomere mu rugo rero iyumvire nk'abantu nk'abana 5-6 bakazogenda bakagira ibikomere abo 6 bakazovyara abandi bana bafise ibyo bikomere abana bakagira ibikomere urumva ko ari ibibazo bikomeye cyane aho niho nafatiye kubona ko hako batwara abana ariko abana bagumanye n'umuvyeyi nyina wabo arababwira ati papa wanyu hari kibazo cabaye itigenda kumukora azogaruka abana bose bazogumana amahoro nico niko jewe niyumvira sindi kuvuga ngo abari byo bagira bose ariko ku ruhande rw'iwawe jendi baza nk'umugore yemera kugumana umugabo yoba akunda urugo rwiwe cyane none burya umugore hagati y'abana n'umugabo wohanura ko umugore yokunda cyane abana ariko wowe ntagukunda oya erega uwo mugore nta so kuvuga ngo abayanse umugabo oya kuko ikosa so umugore uri kuranyumva ikosa so umugore ikosa sabana ikosa n'umugabo leta rero igomba ibandize gukosora urya mugabo azogaruke mu bana n'umugore iyo uvuga ko bivuye ku mugore ahico cyumvikana ariko urumva nagakosa kahabaye nakantu kabaye leta itwaye gukosora urya mugabo hanyuma azogaruka mu bana nayo abana bakagenda ngoma mugira uzoba wishe generation neza cyane cyarigeye niyumvira nkavuga ati uwo mugore no mushigikira akagumana umugabo abana bakagenda hanyuma abantu kazobakwirikirana niba bazobaguha inyuma y'umwaka umwe cyangwa inyuma y'imyaka 2 mugabo bakazogaruka abantu bafise inyishu kuko urumva sinzi umugani waraca mu kirimo ngo sindi ko ngo kirara ngo mwishamba ngo gahinduka iki abantu benshi bafise uwo mugani sinzi ngere bawuca umugabo arakantu yakoze kakaboneka ko leta ishobora kumukosora kabisa urungica abana baba baguye mu mporera baguye mu mporera kandi ingaruka uzoyibona kuko umugabo arakuze n'umuntu akuze arashira ubwenge ku gihe akamenya ati iki kintu nagihaniwe kubera ico nakoze naguyemo ariko abana oya ngoma nkone wowe naryama uri n'umugore woryama kwere uraryama kabisa no kumufisa umugabo okay abana nta kibazo n'ikindi gihe bazoza bagusange babasange ariko umugabo hari gihe umurekura hari gihe umurekura akagenda ntagaruke ariko jewe umuntu uze no bifata uko nyene okay mbe wibaza abana bakuze bakaca bagirako abavyeyi bacu bavuye mu rugo kubera abavyeyi basaze bakaca baja kwikorera ibindi n'abana babo bakaba nabi kandi atari yo programa yari ihari wogira umubabaro ingana gute birumvikana ndiko ndavyumva ndiko ndabitahura pastor turavye ingo nyinshi zirasambuka habari mu mashengero habari hehe kuburyo biriko bishika n'abakiri bato bakagira ubwoba bwo kubyinjiramo kabona umuntu akiri muto kubya kutarongora tekaye kabisa namwebwe muzirimwo mbona umenga ibintu ni danje ni hatari abakiri bato batinya kwinjira mu ngo pastor hakajambo babwira canke nabonye nibagombe babyirekere bigumire ari misora ari nkumi uko nyene arabona ibintu byose bivana aho uko uri umenga duhava tuva mu bakizizwe twinjire mu bantu basanzwe ariko n'abakijijwe wa munsi batubwiye yuko kurongora cyangwa kurongora ko atari itegeko
ya no ndagisubiye yego vuga rero twabonye ko adakwiriye kurongora mugaba akabiterwa uri kuranyumva bifise inzira akabiterwa nuko abonye ibibazo by'abandi bariko baracamwe aje bafise ubushobozi bwo kwihangana aho nta cyaha none cyo bimutera cyo bigiki ndavyumva cyane ariko akaramuka aretse kurongora akaca agenda aca mu nzira akora ivyaha ku ruhande ngo atinye kumujana muhira urumva ko atari vyiza ariko niyabona ati je ndabona ibibazo vyamara ibibazo jewe ndemeye kwigumira uko ngorane nta kibazo na kimwe kabisa mwijoro arigira mu gihe atakoze ivyaha mu gihe ariko abantu banse kurongora mu mashengero mukunda kutabaha ijambo mukabona kumenga ngo none ko mugico twarakivuze wa cagi twarakivuze okay none pastor kwingo zisambuka cyane ari nyinshi kandi nizo mashengero yanyu tubona ziko zirasambuka iki gihe kweri iyi myaka igihe ciherezo birashoboka kugira urugo gwiza ibanga ni iryahe nimba igisubizo ari yes inyisho ni yes nyene sinshobora kukubwira ati ntibikunda ibanga ni iryahe ibanga ni irihe nukumenya Yesu harindi bangerega rihari bigaruka hahandi nyene ariko nabatazi Yesu harabubatse neza kandi batazi Yesu ugasanga bafite ingo nziza muga mwijoro ntibazayo reka twuba bazobaha bagire ubuzima bwiza n'abana n'abuzukuru ni vya bindi twamye turavuga kare by'abantu barongora kera abantu ba kera barabana bagasazana batazi Yesu ngabo badakizezwe ariko byari niko zubakwa none sivyo ndiko kubwira ibibazo byariho umuntu narashobora kubaha akabana n'uwo bubakanye amahoro meza badakizezwe urugo bari gwiza twariko turavuga ntibazorijemo urugo gwizana n'umuntu yogubaka nukumenya Yesu iyo umaze kumenya Yesu mwese mukabaho muzi Yesu ndakubwiza ukuri takagira ikintu kimwe gituma mutubaka urutonde rwose muraruhabwa kandi ikintu na kimwe kabisa niwe yikorera kandi bigenda bajya abantu rero bari mu mashengero yanyu tubona bafise ingombi ntibaramenya Yesu ikibazo aho kiri ubanza kuraba ugo rugo byagenze gute rwatanguye gute kandi nta gituma nubwo bwo bari rwatanguye nabi ibintu byose mumaze kwiha Yesu biraza akabishira ku rutonde akabishira ku murongo bikagenda neza kuko hari undi muntu yari yararongo yatarakizwa ariko amaze kumenya Yesu aravuga ati rojewe ko amaze kumenya Yesu ndabona nkwiye gusubiramo kuko umuntu amenye Yesu ahinduka icare mu igisha rero ko mbaye icare mu igisha reka ibintu byose ndabitangura ubushasha ntangura ubushasha n'umugore ngene kurongora uwundi uyunda bihebe kuko nabaye icare mu igisha ubu namurongoye nkiri mu ntazi niki oya ndibaza ko ata muntu no wivyo yo dore byoba kuvuga ngo wari umunyabyaha kumwe n'umugore ugahinduka icare mu igisha none ngo mbaye icare mu igisha ngo umugore rero ntangure bishasha kuko ivya kera byose bica bihinduka zero tugatangura ibindi bishasha sikija mwe mwana rivuga none aho bawasoma ivya kera byose bica byibagirwa tugatangura bishasha ega bibiliya se ega bibiliya ntiyagombye kuvuga iba yagombye kuvuga zijya ngeso mbi nizo zihambanwa na Kristo ukavuka uri mushasha ikorwa mukabandanya amahoro nico bibiliya pastor waratubwiye ko ufise ibikorane ugiye kuja gukora mu Burundi muri kuno kwezi k'umunani yongera ubitubwire ko hanyuma duce dusoza ikiganiro cacu mu bisanzwe dusanzwe nyene dufise ibikorane kuko ingabire jewe mfise niyo kuvuga ijambo ry'Imana kuvuga ijambo kabisa ndora tukubona ijambo ry'Imana kubw'ivyo numva nsunikwa ukora iki kugenda kuvuga ubutumwa mu bihugu bitandukanye mu ma province atandukanye cyo bituma iki gikorane kizomara amayinga 3 indwi zitatu
tuzotangurira mu Rumonge indwi ya mbere tugishika tuzorara dushitse tuzosa turyama rimwe i Bujumbura tuse tugenda mu Rumonge. Ndabona ku itangazo biravuga itariki 3 z'ukumunani, sinzi ko bimaze guhinduka, itariki 3 z'ukumunani, itariki 4, itariki 6 aho ni mu Rumonge. Ni mu Rumonge. Okay, hanyuma i Bujumbura itariki 11 gushika kuri 13 aho hari gikorane. Gusa nuko mbona no kwitangazo yanyu mutavuze ibibanza bizobera ko, ariko ngira ngo nimwabitubwira aho twari tukiriko turagira nico n'iki Gitega ntibari bwagire ntibari bwa aho nta biriko babwiye kubimbwira mu nyuma nukumparira ibiriko nibibanza byose kugira ngo nimba ufise iflyeri ko nibibanza bizobera ko kugira ngo nce ndayishira ko nyene hano ku rubuga mu kiganira abantu bagende babikurikirana. Nimwe muzovuga ubutumwa gusa, ndabona hariho na David umuhungu wawe, hari n'uwitwa Ndayisenga Shadrack n'ubona umupastori, hari wundi ni twebwe okay. Igitega hariho umuzungu aho nari ngitanga gusa intuzi umuzungu nta muvyo ndiko ndategura ubu muvyo ndiko ndategura nzobitegura ari nundi muzungu ari umuzungu zaba muri kumwe hari umuzungu tuzoba turi kumwe nako biduhaye tukabishirako byo basawa ejo nzogera gute nzobibaha muri shira okay. Igitega nahazo bari ryari Igitega raba itariki 13 11 gusa kuri 13 mbona ari Bujumbura. Igitega naho ni bya raba itariki rero girinde yingimbe no kuvuga indwi zobikurikiye iyindwi no kuwa Mungu iminsi ibiri gusa Igitega okay. No kuvuga Igitega bobo azoba ari itariki 18 n'itariki 19 z'ukumunani. Ni birthday y'umuhungu wanje kabisa. Mwiza wa muri ko muraserebura muvuga ubutumwa. Basi turatumirira abantu abari Bujumbura, abari mu Rumonge, Igitega, abakozi b'Imana bazaba bahari bari muri tour yo kuvuga ijambo ry'Imana. Rero mushike mwumva ijambo ry'Imana kandi ndazi byose ko bizogenda neza. Pastor turagushimiye cyane ko mwatwakiriye hano mu rugo rwanyu kandi ukamuduha kino kiganiro ciza cyane. Imana ibahezagire. Namwe murakoze kandi turabahaye kaze n'ubundi munsi kugira ngo tugume tuganira turabe ko hari n'umuntu n'umwe aya majambo tuvuga ashobora kuzomufasha ivanye n'ivyo tuzoba turiko turavuga. Sawa bahezagire turabahaye kaze n'ubundi munsi. Ndibaza tuzosubira kuganira nimugaruka muvuye mu rugendo mutubwire ngene byagenze hanyuma tuganire twongere tubishire na hano nyene ku rubuga basi kugira ngo abadukurikirana babashe kumva ivyumviro byanyu n'ingene muri ko murakomeza igikorwa civuga butumwa. Murakoze rero cyane pastor. Reka ndabasabe mudusengere hanyuma turangize kazi. Turashimiye Yesu ko wabanye natwe. Dusavye kugira ngo ya majambo tuvuganye hano ukomeze kuyashiramo ubushobozi kubazoyumva kugira ngo hagire ikintu kizohinduka muri bo kandi turizera kuri kurakora kuko avuze ngo mugende mu mahanga yose mubwira baremwe ubutumwa bwiza ubuzokwizera kabatizwa zokizwa. Turasavye kugira ngo ubushozwe bukomeze kubana natwe kandi turasengeye n'igikorane dufise ukomeze kugihezagira indege tuzogendamwo indege zitandukanye tuzocamwo zizobe mu biganza vyawe ibisigaye ukomeze gutegura ibikorwa byose nko wabiteguye kandi ntiduhereze hano nyene gusa ariko tuzokore kuzogeza uduhamagaye mu izina ryawe ryera. Amen. Amen.